ariko tuze rero ku kibazo ngira ngo kirajishinga abatari bake Nadia atari bake kirajishinga ati bikenda gute Ballon d'Or iraja kwande ninda samego gutahukana Ballon d'Or Kylian Mbappe amaze imisi ariko aravugwa mbere yuko Ligue des Champions iba final ati noneho final yabaye ibijanye na Ballon d'Or vyo biragenda gute Ballon d'Or ni kimwe mu gashimwe bakunze guha umukinnyi yashoboye kwitwara neza kuri no mwanya bahabwa amahirwe menshi nawe ko baravugwa cyane ni umwe mu bakinnyi yashoboye kuba atsinda ino Uefa Champions League ariwe Dembele afise ibitsindo bigera kuri 8 assist zigera kuri 14 muri zo assist zigera kuri 14 ibitsindo bitandatu nivyo vyashoboye kwinjira bitumbera mu igori abantu benshi bareba tukaguma twibaza ati eske yo bari Dembele ashoboye gutwara ino Champions League sinanse kubivuga no mukinyi yabaye mukinyi mwiza muri no Paris Saint-Germain yashoboye gukora gahigo benshi bakoze ariko kavyitwaramwe neza gukura abona performance ziwe zaraduze cyane ku rugero rwo hejuru bifashijemo n'umumenyereza wiwe bari kumwe ikindi naco no mukinyi yashoboye kuba atwara ino Ligue 1 championnat muri kugeza muri kano kanya maze gutahukana ibikombe bitatu Coupe de France Ligue 1 ndetse na Ligue des Champions ariko ikintu gihari ga utarinjira aho hantu ikintu gihari nuko même si yatwaye ino Champions League yatwaye ivyo bikombe bigera kuri 2 byose hamwe bigera kuri 3 ikintu gihari nawe reka kwibagira yuko hariho Mondial de Club kabaho Ligue des Nations ugashura abakinyi urakoze cyane wanashaka reka tunavyekelese neza kugira ngo badukurikiranye nabo buvyo tuko turavuga haraheze imisi mike France Football banyene gutanga ino Ballon d'Or batangaje amwe mu makritère bazisunga mu gutanga ino Ballon d'Or ubwo batera bake baravyibuka nibwo muri France Football batangaza bavuga bati muri no saison mu bikombe bizorambwa mu gutanga agashimwe ka Ballon d'Or usibye mu mashampiyona dusanzwe tuzi hagomba kwiyongera ko Mondial de Club haragomba no kwiyongera ko Ligue des Nations harimo n'ikindi kintu ariko ibi kungena umukinyi yitwaye ko naga facteur nariko nagaruka kuri kuvyo muri kubikombe cyane ari kuvyo umuntu yatahukanye abaro tubanze kwanza tugaruke cyane France Football ati Ligue des Nations na Mondial de Club bigomba kwiyongera ku bikombe tuguzoraba hageze ko dutanga shimwe ka Ballon d'Or i Mondial de Club n'igambere ikije muri no forma gutya shasha y'imigwi igera kuri 30 ningahe 36 ndetse n'ino Ligue des Nations iriko izokinwa muri no ndwi demi final finale ku munsi w'Imana ariko ivyo vyavuzwe mbere Ousmane Dembele ataratahukana Ligue des Champions ataratahukana Ligue des Champions mugabo witwa Ousmane Dembele ari naho havuye amakuru avuga ngo hamwe Kylian Mbappe yoba atahukanye Mondial de Club nyuma yuko atahukanye Suriendo agashimwe ko umukinnyi yatsinze ibitsindo byinshi mu mashampiyona agera kuri 5 ku mugabane Burayi ni nyuma yuko bisa nk'abiko birarangira ibijanye nuko atogwa nk'umukinnyi yaranze La Liga ati Kylian Mbappe ashobora kugira iki gutora cyangwa se guhabwa ino Ballon d'Or cogiye RMC Sport yavuga ko ibisama kuri banga ariko rero kugeza ku munsi wa 6 birasa nk'uko vyahindukiye kuko Ousmane Dembele yatahukanye Ligue des Champions ari kumwe na equipe ya Paris Saint-Germain anaba meilleur joueur umukinnyi mwiza warineganwa rya UEFA Champions League ongera ko yuko muri Mondial de Club equipe ya Paris Saint-Germain irajayo muri Ligue des Nations ari kumwe n'aba Faransa ikibazo niyumvira azara ndibaza nti hamwe n'aya makuru yose yaramaze iminsi ariko aravugwa y'ibijyanye na Kylian Mbappe hamwe ariko dufatiye ku byo dufise guza muri kano kanya dufatiye ku byo dufise aka kanya
nubwo kumbure nk'ubu nka covid cigaruka amahigano gacahagarara ubwo gufata Ballon d'Or ukayihereza Ousmane Dembele mukinyi mwiza muri Ligue 1 mukinyi mwiza wa Ligue des Champions n'ivyo bindi bikombe France Football yongeyemo no mwaka equipe ya Paris Saint-Germain igomba kubikina tuvuze ko bisa nk'ivyatitutse kuri Ballon d'Or vyarangiye kuri Ousmane Dembele ashobora kwitahukana no Ballon d'Or hari n'abashobora gutangura batwibeshe canke se tu nubundi ibijanye na Kylian Mbappe nitwo bishira kure hari n'abashobora gutangura kwibaza igituma Ousmane Dembele atoye nk'umukinyi mwiza wa UEFA cyangwa mu ijambo ry'umupira w'amaguru ko wabura yaranze UEFA Champions League mugabo bumve ngo afite ibitsindo 8 na 6 turara mu itsindo 12 muri Ligue des Champions umugabo azwi ku izina rya Rafinha afite urara mu itsindo 21 mugabo no munsi tugaruke dutange fact wagiye watanze passe clé watsinze ibitsindo byari bikenewe ku rugero rungana gute no munsi nta muntu yobura kuvuga ko Arsenal yasezerewe na Ousmane Dembele ku bice byinshi kwijana no munsi nta muntu yobura kuvuga ko Ousmane Dembele yasezereye Aston Villa yasezereye Liverpool yaremye icizere muri equipe ya Paris bakumva ngo collectivement nivyo turahari mugabo no munsi biragoye kwiyumvira Vitinha utaravuga Ousmane Dembele mugabo kwa Barcelona munsi waravuga Rafinha ukumva ko Rafinha bigoye no kumuvuga Defo utavuze Pedri concurrence yarabuze kwa Paris collectivement bari beza ariko kandi Ousmane Dembele yarenuriye abandi niyo hano ngaruka nkavuga ngo akagashimwe yaragakuye no kubantu bavuga ko agashimwe kariga kuye Rafinha yarasinze nivyo mugabo no munsi umuntu yakinye kuri Inter de Milan yamare gusumba Rafinha uno munsi umuntu yakinye imbere ya Borussia Dortmund urasanga ni Rafinha n'uwundi ni Pedri n'uwundi waraba umuntu yakinye imbere ya Benfica urasanga ni Yamal ukongera ko Rafinha ukongera ko Pedri ukongera kuwundi mugabo no munsi Ousmane Dembele equipe ya Liverpool yayifasha rayiniga abifashwe manager ni Donnarumma nibwo abanyegoni babahabwa iyo poa rero abafaransa ni bareke propaganda kuko zishobora kubakora koreka igituma kuva ku munsi w'ejo Paris Saint-Germain bavuga ngo batanguye kuko ku munsi nabo batanguye propaganda muri Parc des Princes baririmba ngo Ousmane Dembele Ballon d'Or Ousmane Dembele Ballon d'Or Ousmane Dembele Ballon d'Or ariko l'équipe yemeza ko Paris Saint-Germain nabo batanguye propaganda zuko umukama yitwa Ousmane Dembele agomba gutahukana ino Ballon d'Or ariko bije nyuma yo gutahukana ino Ligue des Champions ariko hari n'ayandi makuru twaradusanganya avuga ngo Kylian Mbappe we muri Real Madrid message irahari ndetse n'amakuru ibanga ari yuko hamwe yotwara Mondial de Club ariko iyo Mondial de Club n'ubundi irimo Paris Saint-Germain ya Dembele iyo Ligue des Nations irimo Ufaransa bwa Dembele nawe ni Mbappe niko kanari ko ndaza kuvuga umuntu akibaza Faransa ninde mukinya ahabwa amahirwe yo gutahukana Ballon d'Or kugeza aka kanya dushingiye muri byose ariko kandi tutanibagira no muzi kuko Mondo Deportivo mu kanya gato yanditse vuga ngo kuki abantu bose n'ibintu byose biriko biravugwamo Ballon d'Or ariko tutabonamo Rafinha tutabonamo Lamine Yamal niko kanari ko ndagaruka ndavuga ngo abafaransa nibareke kujana na propaganda za Florentino Perez na Real Madrid kuko bazusanga barigiriye nabi abafaransa bari kuri pressure kumva ko Dembele atotwara Ballon d'Or Mbappe atayitwaye cyangwa atarayitwara mugiye kwa Madrid bavuga ngo mwakwezi twarayibuze kuri Vina ariko yitwaye Mbappe nka profile tubona nka Cristiano Ronaldo mu myaka iri imbere vyo bikomeye cyane Madrid bagiriye propaganda none n'abafaransa bajana ko bavuga ngo ni gisebo ku mupira w'amaguru w'abafaransa hamwe Mbappe yatwaye igikombe cy'isa 18-19 yoba atwaye Ballon d'Or nako yoba buze Ballon d'Or itwawe na Ousmane Dembele mugabo tugaruke ku kintu kiri réel shigikira Mbappe mugabo ntantu nahamwe no muzi kinya mupira n'ibitaye bitangaza ndiko ndabona Mbappe aza kwisanga ari mu favori imbere ya Ousmane Dembele Mondial de Club of équipe nza gusumbia Mbappe afise muri Ligue des Nations Faransa urugero mbona ko Dembele rezami profile umukinyira hinduka lo profile ya Ousmane Dembele a changé complètement na kiri Ousmane Dembele tuzi naco tuma Dembele na muterekano ari Mbappe naco tuma Dembele musi na muterekano ari mukinyi mwiza ku isi wa mbere ubwo nani ba profile yarahindutse reka hekwa kubera kuno munsi nico kina abafaransa basigaye cyo kwishimira gusumba kuko mujya amajyama kuri Mbappe nibisanga muri Equipe de France match si hijya hejo
Mbappe arashobora kugaruka muri equipe de France mugabo no munsi performance yiwe bivanye nibihe yaramazemo iminsi buriya muri equipe de France ndayiteze kuri Mbappe cyane gusumba Dembele nimutangare Dembele umuntu afite amahirwe yo kuba mwiza muri equipe de France gusumba Mbappe nabo bari kumwe kuko no munsi Ousmane Dembele yabanye na Mbappe mwakweze muri Paris Saint-Germain atandukanye no Ousmane Dembele dufise no munsi ari naco gituma ngaruka nkavuga ngo Ousmane Dembele il a tout pour remporter le Ballon d'Or 2024 na ibikombe bibiri bisigaye ndavuga Ligue des Nations ndavuga na Mondial des Clubs nawe Jacques abibura kuko no munsi nake nakime cyotuma ubunyene uvaloriza nikutaba kudandaza uvaloriza Mbappe gutwara Mondial des Clubs nakintu kiri gutuma uvaloriza Yamal kuko nabonye kimwe mu nyamakuru ikomeye cyane vyegere Barcelona bivuga ngo abafana ba Barcelona humuka amaso tuje hamwe kimwe mu biro vyimye Madrid Ballon d'Or mwakweze n'isanzara ry'amajwi bari bafise Vini na Bellingham probablement na Carvajal twa dufise abakandida batatu unisonu pour prendre un candidat sérieux tujye umuti tuvyemere dutore Rafinha canke Yamal hama tumujyame ko sino baraza ko bana ngo mugiye Paris ifise nizo nguvu mu matora kuko iratwara Dembele abandi nabizi abandi nabizi na cyane ko ergo munsi arafise n'imivugira meilleur joueur wa championnat babitanguriye mu Faransa bamugira meilleur joueur wa championnat meilleur buteur wa championnat meilleur joueur wa championnat meilleur joueur wa Champions League meilleur joueur wa équipe wafite avuze Ballon d'Or no munsi bimaze kubona ngo niyo Ousmane Dembele atazoyitwara tuzoba desi nkuko twabaye desi kuri Vinicius Junior mugabo no munsi facteur zose uno munsi ariko Landry sinzi ko ako kantu kumva neza d'abord no munsi ni profile zibiri z'abafaransa banyiri gutanga iyo Ballon d'Or voilà ni profile zibiri mugabo wa Paris Saint-Germain na Kylian Mbappe umushushu none wabaki w'abafaransa kandi abo Faransa nibo banyine gutanga iyo Ballon d'Or ako kantu rero ni kintu gikomeye gusumba ubwo cyo twabona Rodri umunya Espagne urabe Mike na Vinicius umunya Brazil from Nova Yamari muri Amerika urabe Mike kintu kivuga uno munsi ni profile zibiri zabo bana nyene biyo equipe nako zabo bana nyene b'abafaransa bose jewe nakunze kuba mvuga inyuma yuko Champions League iheze bamwe bo twagiye turaganira jewe ati iminsi nzi umugabo yitwa Ousmane Dembele ni iminsi nzi Kylian Mbappe iyi sezo Ousmane Dembele agize iyaba nimebere mu mateka bamaze kwigira nk'inshuro zine zikurikirana Kylian Mbappe na Dembele ntibabagereranya kubera ko Dembele ari tarantiwe gusumba Kylian Mbappe nawe no mubiteri gusumba Dembele kandi za grand rendez-vous zikeneye umukinyi ari seriye nizo Kylian Mbappe yafatiyemo gusumba ko Ousmane Dembele yafatishije mugabo no muzi tuje tukaronka Ousmane Dembele twabuze Kylian Mbappe kumugira umukandida ari seriye kuri Ballon d'Or pour le moment nta kintu na kimwe gituma nemerewe kuzana Rafinha nta kintu na kimwe gituma nemerewe kuzana Lamine Yamal nta kintu na kimwe gituma nemerewe kuzana Kylian Mbappe kuko hazari ya sije ya ama point atuma umugabo witwa Ousmane Dembele yitwa umuntu akomeye uno munsi tuba tubona ngo Mbappe yaratsinze ibitsindo muri Real Madrid yabaye meilleur buteur au niveau européen mugabo raba Ousmane Dembele umukinyi mukuru muri equipe ninde umukinyi mukuru ni wa wundi umenya ngo niyo yabuze igitsindo yakiremye bimparurire kuri Rafinha bimparurire kuri Mbappe bimparurire kuri Lamine Yamal Yamal yarabiremye ntiyabitsinze umunsi wo kubitsinda yarabitsinze mugabo vyinshi yarabiremye mugabo Ousmane Dembele azari yakivuza neza abantu basubiza ubwenge inyuma bibuke match ya Arsenal ni okazi imwe guza match igitangura ku munota wa kane irabonetse Dembele arayitsinze ni match retour agarutse avuye mu mvune Dembele ntameze neza asampursa mugabo arabizi ngo ngomba gukina bike biri mu isuku ni bari mu block ugatanga passe mu kereka Arsenal ko muyisumba yatanze assist ku mugabo witwa Achraf Hakimi iza kudendura ibintu vyose bivuga ngo chaki zigiziga Arsenal yarifise cyo kumva ngo baragomba kuza kororance rukino vamwo bageze kuri final novuga ngo imbere Inter do Milan nta gitsindo yatsinze mugabo Ousmane Dembele yakreye igitsindo caduwe kuri passe decisive yiwe yakreye igitsindo caduwe kandi kigira kabiri kuri duwe yakubitiye Taronade yarakubitiye umugabo witwa Vitinha yabaye Ousmane Dembele abona ngo hole ya numero 10 rasa nk'iri kwirononekara agaruka kwitwa wa mukinyi ariko aza kunywanisha abakinyi ba Paris Saint-Germain ndavuga bataka ndetse n'aba mediateur ivyo rero biza kunyereka Dembele nadatwara Ballon d'Or igahabwa Kylian Mbappe
hazoba harimo kakano kuko Kylian Mbappe ari umushusho w'abafaransa apana ibikorwa yakoze bari abantu bafise inyota yo kumva ngo Dembele ntiyoshimirwa hano Mbappe atarashimira erega nandi no faut pas compter kuri Mbappe gusa jewe ndabigarukana n'ibintu bibiri Ousmane Dembele akaragwa na Real Madrid na Barcelona akaragwa na Yamal n'uwitwa Kylian Mbappe kuko Yamal no munsi yamaze kubona bivuga mu kiganiro nimba gutwara Ballon d'Or bisaba ko duzinda match yo ku munsi wa kana abafaransa nico kintu tugiye gukora eske rero gutwara Ligue des Nations birakwiye kugira ngo Yamal atware Ballon d'Or ahantu Ousmane Dembele yatwaye byose yabaye mu kinyarwanda decisive hinge ikintu gihari abafaransa n'abantu bakunda kuryoherwa cyane bakunda kugaragaza umunezero wabo ako kanya ububonetse je peux vous rassurer que kugeza kuri uno mwanya Kylian Mbappe n'est plus le chouchou du Paris. Ati pourquoi? Hari haheze 32 ans bataratwara Champions League. Kugeza kuri uno mwanya barayironse sa Kylian Mbappe. Nitwibagire départ ya Kylian Mbappe ava muri PSG ingorane zateje umugwi wiwe kugenda yuko akagenda mu matribunale agenda aravuga yuko batamurisha sivyo ivyo byose bituma haba ukudacana uwaka na president yara bari kumwe na serekare urukanasohoka yasohotse nabi bagenda bagaruka binjira mu matribunale anasohokera ubuntu kuri equipe yamudepanshije ko amafaranga menshi biba oblige kandi ko baza kumutangira ko mu miliyoni agera kuri 55 ico gihe kandi le public parisien niyemeranya yuko Kylian Mbappe ashobora gusohoka bisigura ko ikintu bari basigaranye kuri Kylian Mbappe cyari kivuga ati ni umwana wacu ari muri Real Madrid agakora vyiza turaza kumuha Ballon d'Or ariko kugeza kuri uno mwanya nta kintu nka Paris nta kintu nka equipe yashowe kuduha ariko no musi haje Ousmane Dembele yaduhaye vya bindi twari twiteze ego yaraduhaye iyo yarashoboye kuduha ico gikombe c'isi ariko ico gikombe c'isi yakiduhaye ryari ubu twari dukeneye ikintu citwa cy'akamaro twadukeneye Champions League sivyo kugeza kuri no mwaka twadukeneye ikintu c'inkora mutima Champions League iyi igikombe c'isi twaragitwaye muri 2018 turongera turasubira muri final kandi wanashaka 2018 yagitwaye atari we mukinyi w'urufatiro muri equipe turagaruka kandi muri final ivyo bintu twari tubimenyereye ariko twari dukumbuye ino Champions League bisigura yuko uyu Kylian Mbappe iyo visibility nayo yaragifise nk'iyo Ousmane Dembele abahaye nk'uwo munezero Ousmane Dembele abahaye muri Messi akina muri Argentine agitangura ntibari bamwizeye ariko mu nyuma même si atakuriye muri Argentine ariko mu nyuma amaze kubereka ikintu amaze kubaho mu mukino uryoshe niho basuye kumwizera nivyo rero biriko biragaruka kandi kuri Ousmane Dembele uyu Dembele twamubonye ariko arakina ku buryo no kugaruka kandi avec l'état actuel des équipes irimwo bashobora kandi kongera gufatisha kuko kugeza kuri uno mwanya iyi Real Madrid bavuga ko bashobora gukina iyi Real Madrid iri muri competition ntabwo iri en forme iraciyubaka tugenda turabizi Arsenal ziracari muri shock iyi Inter do iri kuravuga nayo nyene ntizoba iri reconstruire kuko iyi ni defete ku munota wanyu mugatsindwa ibitsindo bigera kuri 5 tugaruke kandi iyi Man City sivyo nebigaragara ngo racari muri reconstruction ariko bariyubaka nabo bisigura yuko equipe yoba iri favori ni ya Kylian ni ya Barcelona ntizonakina niyo yari kuba umukonkira ari dotaye bashobora no gukina ibintu bimwe naho nyene bari kuza kuba biciwe n'ikintu cyuko badafise leadership hagati yabo ariko kugeza kuri uno mwanya ndabona ni Mondial de Club même si Real Madrid ya investishijemo nayo nyene shura gutwara bo bariko barinvestamo bavuga ngo kimwe mu bintu ushaka gutuma uno munsi umugabo witwa Mbappe aba defendi cyangwa se aba souteni mu gutakana ino Ballon d'Or nuko ni buri aza ko afise igikombe atawukagere kumwe nande na equipe yitwa muri Espagne cyane na equipe ogira mu Faransa ko era mu sport ni abafaransa yes avuga ati kimwe mu bishobora kumusutena mu kumufata mu mugongo mu kwereka ko Kylian Mbappe ashobora gutakana Ballon d'Or nukuba afise igikombe atawukanye ariko kumwe na equipe yitwa Madrid kuko guza muri kano kanya kwa Real mu championnat de saison blanche ariko hano nyene magisigariye ni kumva ngo Mondial de Club twoyikina Mondial de Club iri mu vyo France Football zisunga mu gutanga Ballon d'Or ariko mugana Paris Saint-Germain nayo aho nyene irahari mu gihe na Ligue des Nations naho nyene bahahurira uwitwa Dembele n'uwitwa Kylian Mbappe mugabo ariko hafi yes turibaza ngo Barcelona yo ntikwiriye kugira umukandida bigaragara ngo
yoba umukandida kuko umusirimu Dembele n'umukandida wa Paris Saint-Germain biragaragara ariko bavyanga cyangwa bavyemera abantu na Mbappe n'umukandida ofite ekipi yari yose igomba gutanga umuntu agomba kuyiserukira Mbappe araseruka Madrid kuko niho mukinyi mwiza w'umwaka muri ekipi. Reka nifashishe commentaire. Mbappe n'umukinyi mwiza muri ekipi. Mbappe uko bigana kose au fur et à mesure araba umukinyi mwiza wa La Liga. Reka nifashishe Mbappe ni meilleur buteur wa championnat atano atunze ballon bagahurira ko na Ousmane Dembele ni buteur wa championnat wa France. Dembele ni meilleur joueur wa Ligue 1. Dembele niwe mukinya twa Champions League. Dembele niwe meilleur joueur wa Champions League. Baza guhurira muri equipe nationale y'Abafaransa. Uno musi jewe sinigeze ngira sinze kubesha abantu. Imyaka arabonye Ousmane Dembele kuva muri Borussia Dortmund ari kumwe na Pierre-Emerick Aubameyang. Natango kugira icizere mu mwana kwa Zibaro. Je sindigera ngira amadute kuri Dembele. Ibi binanira Dembele muri equipe nationale y'Abafaransa. Ni nk'ibinanira Vini muri Brazil. Muga turazi se Kylian Vinicius muri Real Madrid. Uno musi tugeza ahantu ntangura kubwira umutima ngo mu Bufaransa Mbappe yovunika Dembele agaheka ekipe yitwa France ekipe nationale akayigeza ku muzaruru ushoboka Mbappe yoyishikanako canka akanawurenza ko Mbappe yayihaye kuko ubwo bushobozi arabufise niho hano ngarukira nkavuga ngo Dembele no munsi hashuha hakanya adatwara Ballon d'Or hazoba harimo amanyanga canka hazoba harimo cyitwa kudana nko kwazari yabivuze no kuyitwara ekipe yira irabimwemerera pa rapport yizi zindi ekipe ariko pa rapport yizi zindi ibaze nk'ibihembo byose mubihurira ko na Mbappe ikintu cirabonye n'ikihurira muri Mondial de Club muri Mondial de Club uzikore Real Madrid igiyeyo niyo dufise no mwaka kandi uno mwaka niyemerewe gutsinda Paris. Ikintu cyo nyene cirabonye Azar ni kimwe tunitegure dutegure imitima yacu dutegure nakanwa abavuga nkundira turavuga amajambo menshi kuno nkundira nifashishe commentaire witwa Lehab Ndikumana yagarutse ku kintu cha Landry Rafinha kure mu buryo bw'ibitsinda no kubitsinda ari meilleur buteur akongera kwa meilleur passeur kangaruke gato mwaka weze ndagwe facts zifadika ni Ousmane Dembele na maigano jakarangirira halizami iyi Mondial de Club ibizoba yo bizoba mugabo Mondial de Club tumenye karimwe mu bizoharugwamwo kubijanye no gutwara Ballon d'Or tubimenye mu kwezi kwa gatanu Ballon d'Or izotwagwa mu kwezi kw'icenda genekerezo ga 72 abantu bavuga ko France udamaze no kwirasora amatariki ni no 22 septembre ubwo cangaruka nkavuga ngo ubwo Madrid itaza kuifise tike ya Mondial de Club igikombe cari kujamwo ngaruke kuri Ligue des Nations tugeze muri demi finale final 4 mu Budagi ubwo yo equipe ya Yamale yatwaye Euro itaza kubirimo Ligue des Nations gwavye harugwa ku bice byinshi kwijana je no nagarutse rero nimba ivyo biko birazuko reka nigarukire mu mwaka weze umugabo yitwa Ari Edward Kenny afite ibitsino 36 muri championnat y'Abadagi bakina match 34 il avait 36 buts uno munsi Mbappe afite ibitsino 31 niwe yatwaye Soulier d'Or mwaka weze Harry Kane finaliste mu gikombe ca Buraya kuri finale niyo yatsindiwe acakwa na Espagne. Il était meilleur buteur w'igikombe cha Uefa Champions League ibitsindo 8 avec assist zine yagize uruhara mu bitsindo 12 niwe mukinyi yarafise uruhara mu bitsindo byinshi niwe mukinyi yari muri beza mu gikombe cha Buraya bashize finale batsindigwayo niwe mukinyi yari mu meilleur buteur niwe mukinyi yatwaye Golden Boot ku mugabane wa Buraya kuvuga ngo ino Soulier d'Or bwa mbere tugaruke uwagize uruhara mu bitsindo byinshi muri UEFA Champions League asezera muri demi finale même chose kuri Rafinha no munsi Rafinha asezera muri demi finale mu kinyafise uruhara mu bitsindo byinshi none ikaya Rafinha ni ikaya Harry Kane plus Harry Kane yari na meilleur buteur mu mashampiyona akomeye Buraya gatwara Golden Boot abantu bumva ngo kure ni yari mwiza hagati ya Harry Kane no mwaka weze n'umugabo yitwa Rafinha wiyisezo hari abantu bumva ngo kure mu buryo hari abantu bumva ngo kure mu buryo no gutsinda ivyo bitsindo yego izo assist nivyo ibigaragarira amaso ya buri muntu niho nyine ucubona umenye umukinyi wa grave mugabo igitsindo caje ryari cafashije iki ekipe yageze mu mwanya uwuhe ndagaruka ku kantu gakomeye nimba mu mwaka weze umukinyi yagarukiye demi finale yitwa Harry Kane yagize uruhara mu itsindo 12 nimba umugabo yagarukiye muri demi finale yitwa Kylian Mbappe yagize uruhara mu itsindo 8 ko yanatowe nawe ni meilleur buteur we na nuno mugabo azwi izina rya Harry Kane bari bafite itsindo 8 bose baca bagarukira demi finale Vinicius genda urabera afite uruhara mu itsindo bingahe yarafise assist zine ibitsindo
probablement bine nyene nawe nyene yasize uruhara ngo undabire neza uruhara mu bitsindo yari yagize witwa Vinicius Junior mugabire ho final ari muri match final baratwaye igikombe Vinicius yatoye nk'umukinnyi yaranze igano rya UEFA Champions League ugenda urabe ninde yubatse kuvuga ko Vinicius yoba aho akagashimwa atakamerita imbere ya Mbappe na Harry Kane pourtant statistiquement bari beza kumurusha kandi ugiye kuraba umugabo yitwa Kylian Mbappe yari yatwaye Ligue muri equipe de muri equipe ya Paris Saint-Germain umugabo yitwa Harry Kane nivyo yari yabuze ico gikombe uno munsi nta muntu yavuze ko Vinicius yatowe atabimerita kubera iki nibisaba gutsinda ibitsindo byinshi no gutanga ayo assist kugira ngo twe mwiza waranze Ligue des Champions ahubwo nimba equipe rero yatwaye Ligue des Champions watsinze ibitsindo fata umugabo yitwa Rodrigo Ndesgascante abo mukinnyi yaranze UEFA Champions League 2023 yatsinze ibitsindo bingahe mugabe igitsindo yatsinze Bayern n'igitsindo yatsinze kuri finale cya igikombe City nivyo byamugize umukinnyi wa UEFA Champions League pourtant reba abakinnyi nka Bayern Brotaland iretero meilleur buteur ngaho ugiye kuraba uruhara mu bitsindo yari avize gwari ntangere rero nimba mu mwaka weze Harry Kane canke Kylian Mbappe bagize uruhara mu bitsindo byinshi gusumba umugabo yitwa Vinicius Junior kandi yaciye agira Copa America mbi mugiye umugabo yitwa Harry Kane sino muziza kubura finale gushika finale kumwe n'uguseruka bw'Ubwongereza afise golden boot nk'uko kwa Mbappe kandi we yagize ibitsindo byinshi gusumba ivya Mbappe kandi yakinye inonge gusumbiza Mbappe no munsi ntivyavugishije isi tugaruke rero no munsi ikintu nemeza kiriko kiragorana mu Ballon d'Or uno munsi guhangana na Mbappe guhangana na Lamine Yamal bisigaye bisa no guhangana na Messi na Cristiano Ronaldo none Cristiano Ronaldo na Messi batwe Ballon d'Or batamerita en 2013 tugaruke kuri Ballon d'Or imwe Frank Ribery ni Katari yatwaye ugiye kuraba Cristiano Ronaldo ni giki cyamuhaye réellement gutwara Ballon d'Or ya 2013 ugaruke kuri Lionel Andres Messi muri 2010 dufise guhangana na Kylian Mbappe na Lamine Yamal no musi bisa no guhangana na Cristiano Ronaldo na Lionel Messi imyaka yeze guhangana na Madrid na Barcelona tuzuvuze iyongegwamwo muri bino bintu vya muri zino critères zisungana cyane mu bikombe bya Mondial de Club bya Ligue des Nations ya kongegwamo kuntu vyashizwemo ukuntu kunaniza Ousmane Dembele ariko naho babonaniza ndakubwije ukuri umupira w'amaguru ufise ubutungane kuba Paris yatwaye igikome umupira w'amaguru wasinze ko na Mondial de Club itwagwa na Real Madrid hano ari Paris yes ahantu ugira ubwo witwa yes oya ariko igikombe gitangirwa iwabo muri Paris oya gitangwa mu Faransa nako gihembo gitangwa mu gitangwa mu Faransa gitangwa n'abafaransa yuko bogenda guha uyundi muntu afise ibiharuro biruta ivya Dembele Mike twamenye kino kintu n'abantu ba mbere bikunda kandi bakunda ivyabo erega mugana Mbappe mu Faransa wao utavyibagirwa nakubwiye ati Mbappe kuri mu Faransa wao Mbappe kuri no mwanya neple kandi yabaye mu shushu gusuma mbere Dembele azaravuze ijambo gusumba ku shushu no musi yaciye muri Paris y'imitima oya hazaravuze ijambo ryiza kuba Paris Saint-Germain yatwaye Champions League hatsinze ubutungane gusumba amanyanga umupira waratsinze iri jambo rivuze ngo aho no munsi Mbappe agomba kwisanga kugira bananize Dembele canke Yamal agomba kwisanga Dembele arahari ubwo bushobozi bafise arabufise hamwe rero muri Ligue des Nations Madrid bibaza ngo nihiri ijanye y'ubushobozi bungana gute kuko uno munsi Madrid iri kuri Mondial de Club muri Mondial de Club plutôt uno munsi Madrid iri kuri yubaka sino bidea mugabo kwiyubakisha Dean Hudson na Trent Alexander-Arnold je uno munsi Trent niwo mukinyi nemeza ngo ubushobozi bafise baramwemerera kuri Madrid mugabo j'ai de doute ariko kuva nkimenya ngo Trent yasinyiye Madrid ntabwo iri mu mafavori gutahukana Mondial de Club sindayishiramwo kuko uno munsi nimba Madrid twarabonye ivyo yaduhaye muri Champions League turacasigaye kuri rya jambo rivuga ngo Madrid n'umwami w'ibikombe mu bikogwa igorera komeye mugabo mu bikogwa kandi erega hari heshi bari tawukanye uno munsi hari heshi kujambo bagendeye ko batawukana ibikombe imyaka ufise canke dufate nk'ufise imyaka 30 twe tutarashikana hagira umuntu w'imyaka 30 aze ambarire ngo yoba yibuka Madrid mbi kuri runo rugezo tuyibonyeko ntabwo bituma nabagira abafavori Madrid kina na Arsenal abafavori ko bw'izina gusumba iri herero sasa umunsi bahagaze Real Madrid muri 2021
bariko barakina turiko turababona bagenda begerwa imbere vyanka bakinjiza ibitsindo bigera kuri 3-4 c'était 2021-2022 batwara Champions League igihe bagenda bagakubitwa na Zaman City bakagaruka bagatsinda ku munota wa 5 eske hari kiriya gihe Real Madrid ntiyari mbi yari mbi yari mbi equipe imaze gutsindwa ibitsindo bigera kuri 2-3 ukagaruka kugombora ku munota wa nyuma sivyo ufise n'ibice bigera kwijana usigaje 1% gusa gunanirwa ukagombora equipe wari mbi ahubwo wagize facteur chance cyane par rapport Nadia twemeranye kano kana ahubwo ubu vyasambutse na ya facteur chance ntayo très bien Madrid yananiwe imbere ya Manchester City twari dufise Karim Benzema uzingo match itarahera iminota 90 ngo ijemwo uyu Benzema ni Ronaldo equipe itunze twari dufise Vini mwiza twari dufise Anelema kwisi imaze kuba hinchura imwe yitwa Toni Kroos mugabo no musiza kwa Madrid ndabire Jude Bellingham ninde mu kibuga Federico Valverde ninde mu kibuga Kylian Mbappe ninde ugereranije na Benzema Vini uno muzi na Vino 2020 ni bande bahuriye kuki Madrid je uno muzi ndayagize kivuga Mbappe mugabo wimushurira ko ni saison yibe ya mbere kandi ntacu igombe bi yanyuma koko Mbappe raga ntiyaraje kwimenyereza kwa Madrid haje Mbappe wo mustare none aricitaguhaye none ni Mbappe selon na profil okay Mbappe ntacu ataduhaye rero equipe yajemo itunganije gute collectivement wibuke Landry gato Hazard wibuke ikintu kivuga ngo Landry uno munsi wita umwanya Madrid muri Mondial de Club no mu favori plus jamais au grand jamais ikinga chance kandi nigitahukana unafunga umuzi amahirwe gusumba kubita Mike nane province ikintu cyo kumbwira ngo Madrid no mu favori ikinda cankiye hano utigute twabwe tuje muri Champions League huitième de finale non quart de finale baza gukina na Arsenal nta muntu numwe yari gufata ngo yicare ku mugenzi wa musigurira ingene Arsenal izotsinda Real Madrid mugabo yayimiriye gutsinda yayitsinze yayikoreye imiriation yatsinze kuri finale gatsinda ku busa Arsenal ntiyatsinze none Inter na Madrid zigereranya none waruvyiteze gereranya Madrid na Inter mugabo Inter equipe nzizo no muri nose zofise imbere ya equipe zose nigeze muri finale uno musi Arsenal gukorera imiriation Real Madrid ibitsindo 3 ku busa c'est normal c'est normal bakagusangiye bakakongera bibiri iyo Madrid urayizi none ivyo ni bisanzwe none yatsinzwe na kintu cyo kuvuga ngo ugiye nko mu favori agiye kureba Mondial de Club ni Paris gusumba indi equipe Man City n'abatsinze bine ku busa basanze wa uragiye muri ukina muri Champions League sivyo ugiye muri Champions League kugeza kuri no sa nta mu defenseur numwe uvuga ari dotaye ushobora kuba avuga ati nje ndaza kuzibira urajanye neza utagira diga dini wose n'umukinyi mwiza imbere yandi yakinirahe eske yarari kuri calibre ya Real Madrid kugeza kuri no mwanya woshirako raba Trent Arnold urisura yuko kuri no mwaka toba flop sivyo Carvajal afise imvune Mondial de Club igiye gutangura mu ndwi zibiri Mondial de Club igiye gutangura uzanye Carvajal tutinane adahonyura mu kibuga Trent Alexander-Arnold jewe ndemera ko bushoboza afise bukompleta kwitwa umukinyi wa Madrid mwiza mugano afise ubu amadute ava muri equipe Liverpool yamukoresheje nk'imashini kuva ku myaka 18 kugera kuri 26 ans aba bakinyi baraja 2018 jusqu'à présent adasiba mu kibuga yadavise ikibazo aba bakinyi baraja muri Mondial Club kugeza kuri no mwanya ino Madrid Hazard niwe yageze ukivuga neza ati hari ikibazo cyabaye muri Real Madrid tubona yuko n'abamediatere baza gusubira inyuma kubera ko harabaye ikibazo cyo kugira defense imeze nabi kugeza kuri no mwanya ngira equipe de yoze subirira abakinyi ba 11 de départ batangura muri equipe sivyo ntabahari kuko bose bari muri infirmerie sivyo ikindi naco reba match zageze nawe ntabwo wemera ko Real Madrid ari mu favori Real Madrid ntabwo iri favori ni favori kwizina ni nko twumva Man City twumva Man City kwizina ni nko twumva izina warihinduye ubu yitwa FC Mike izina warihinduye ni nkaka kantu ndashobora kuyitirinda para nati ni nkaka kantu na Mike Ngubu after time for time aravuga kantu gakomeye Michel Zami no je veux pas avec Real Madrid Jamie no kwanta midabanze ndabikunda Madrid ni Madrid cyo turayicurahira ni equipe y'ibikombe mugabo réalité des choses pour le moment
Paris Saint-Germain niyo ekipe iri favori gutwara igikombe icyo ari cyo cyose iroyemwo. Je nakubwiye. Madrid ikicara ikarorera. Landry reka ndagwa akarorero n'akakanu karagarukana avuga kuri Rafinha umunsi nabuzongora ni wowe uvuye mu matsinda urabe ekipe zose mbi zishoboka wahuye nazo ko dufashe nka traje inzira Dembele yaciyemo muri phase league yahuye na ekipe nkuru gusumba izo Rafinha yahuye nazo fata igihe cyose Dembele umuza ahuye na ekipe mbi nka Brest bayitekera ibitsindo 10 mu nkino zibiri Barcelona basinze Brest bingahe si bitanu muri match Paris Saint-Germain yatsinze bingahe ibitsindo 10 muri match zibiri fata iyi ekipe ya Paris Saint-Germain igufatiye Inter rayishe wowe uri kurakina na ekipe bita Benfica undi arakarakina na Liverpool asezere Liverpool asezere none ibitsindo bitatu utsinze Benfica n'igitsindo kimwe umuntu asezereye Liverpool birangana hari inzira ucamo ikakorohereza sino urashobora gutsinda ibitsindo 10 ubundi yatsinze igitsindo kimwe akaba akoze akazi kukurusha nije kwinjira ko turaza kuno kwa Madrid erega ni Mondial de Club Madrid deja umwanya wo gutegura kuko ritme basabwa ntayo bafise iyo ritme bayikeneye mu bakinyi bashasha baje Trent ari muri equipe nationale Mbappe agiye muri equipe nationale Mondial de Club barajayo hasigaye iminsi 3 niburi bazokorera entraînement collectif yari eske abakinyi bashasha tactique kugeza umenyerezo waza Ballon urakinike genda urabona munsi byitwa ko batanga imyezo Vadebe base hariyo bandi ninde ugomba kwitega muri Mondial de Club atabaye convoquer muri equipe umumenyereza bazanye aracari na mushasha ntaragira n'ikintu na kimwe kuri no mwanya nta na kimwe aratwereka ubazanye ikintu cyitwa 4-3-3 sivyo est-ce que risiro sivyo est-ce que risiro yuko uzoronka aba defenseur ushira kuri iyo bane abakinyi batatu babataka ni bagoye twahinduye debo mugabo twari ko turaba impamvu uyu mugabo yitwa Kylian Mbappe ashobora kuba twahinduye kuko twerekanye ububi bwa Mbappe meme no muri equipe ishobora kumubuza ivyo yari yiteze kandi ari yiteze gutwara Mondial de Club agatwara Ballon d'Or est-ce que equipe yo deje musi yayimwemerera inafisi iyo collectivité en fonction ga yari valide Madrid na equipe mbona imwe muri equipe nza ibura yadutwaye mugabe ishobora kubirindwa fasima na equipe vemo muri Latina cyangwa muri Asia yes muri make dukonkure biragaragara ngo nta bizigizigi tugifise kuri Ousmane Dembele mu bijanye no kuba yotahukana kanu gashime ka Ballon d'Or ibizigizigi mvise byo nyene ukagwana n'umukinyi wa Barcelona wa Madrid akagwana na Mbappe na Lamine Yamal uno musi mu bijanye no kudandaza ndabisanisha neza na Ballon d'Or abakinyi bagiye barabura bahiganywe na Ronaldo na Ballon d'Or abakinyi babuze bahiganywe nande na Lionel Messi niyo fact yo nyene izotuma Dembele abura Ballon d'Or nukomeze kubijanye n'ushona gutakana Ballon d'Or birumvikana ko Ousmane Dembele yatorewe nk'umukinyi mwiza wa Uefa mu gihe ubukiri muto we yatowe nka Désiré Doué umukinyi mwiza yagetowe nk'umukinyi mwiza muto yaranze ino UEFA Champions League ariko arabona abonye batemeranije nabo bavuga bati ibintu umwana muto Lamine Yamal yakoze yabwiriza gutoga nk'umukinyi mwiza yaranze UEFA no mwaka what a final match imwe isiguye watanze iki quel final ayinje mu mateka ya Justin Kluivert n'abandi yeah of course yabaye mu makinyi bakiri bato yabaye mu makinyi bakiri bato